Ndabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Imana irambona nkuko mubibona nkuko mubimenyereye muri kino kiganiro igitondo gishasha nama mbatunganiriza nkongera nkabashikiriza aho tuvugana ku ijambo tuba twifuza ko riba impamba y'umunsi ritubera ijambo ryo kuzirikana ko kugira ngo umuntu agirirwane mu kazi kiwe ka misi yose mu bikorwa vyiwe vya misi yose rimubera icigwa c'uyo munsi kumbure umutima wiwe ugira ikintu ukuyemo ugira ikintu uronsemwo. None rero nagomba ngo dusangire amajambo tutamara ku mwanya muremure tuyahanahane ndayabatekerera none ndayitekerera kugira ngo umuntu yiyumvire iri jambo rimubera umunzane ahagiye kwirirwa mu kazi mu bikorwa vyiwe vya misi yose arabe impanuro akuye muri iri jambo. Turisoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana ni igice ca 3 dusome wanashaka duhereye ku murongo wa mbere tugaze ku murongo wa 3. Ijambo ry'umutwe hamwe abandi bavuga ngo indanzi y'amajambo kumbure havuga ngo icete candikiwe ishengero ry'Isarudi. Umurongo wa mbere uvuga ngo kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi uti ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe kuvugwa kuri muzima ariko uri uwapfuye. Gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe kuko atabikorwa vyawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise uvyitondere wihane. Nuko rero nutaba maso nzoza nk'igisuma nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno musi. Aya majambo dusomye namwe mu majambo tubona ari mu majambo yabwiwe amashengero indwi yo muri Aziya. Iri shengero dukurikiranye kuri runo rutonde cyangwa se ino liste ingene akurikirana ngaha ari muri kino gitabo dusanga ari shengero rigira indwi, ishengero ry'Isarudi. Aya majambo ndayafise mu biganiro nateguye bishika 8 mugabo kubera yuko nyene ari biganiro bifite utunoti mbo amanoti niko novuga bisaba yuko nyene umuntu aba yabiteguye kandi umuntu abironderera umwanya. Ibi biganiro bisaba ko ari biganiro usanga bikurikirana novuga ngo mu bice byo kuvuga ngo parti ya mbere ya kabiri ya gatatu gushaka ku parti y'umunani. Ni biganiro rero bisaba ko ubitanguye uruhuke mpaka ubihejeje. Mbere binakunze vyasaba yuko umuntu ashaka ko icambere icanyuma yamaze kugitegura gifise novuga ngo atakindi kintu kizova kimucira mako ari gihe utegura ibiganiro ugasanga uciye uhura n'ibindi bintu bituma kumbure bidakunda kubandanya za nyigisho ibibazo bijanye n'ubuzima bwa misi yose ibibazo by'ibikoresho n'ibindi ugasanga umengo rero ya nyigisho yapfuvye. None rero nuko ndayafise mugabo nzoyazako ikindi gihe. Rero ngaha ijambo ngomba ko dukura muri ijambo rivuga ngo nukomeze ibisigaye bigira bipfe. Imana yacu ni dutabare. Iri shengero ry'Isarudi ribwiwe amajambo yose twumvise amajambo avuga ngo ndazi ibikorwa vyawe. Imana yabwiye iri shengero ry'Isarudi yuko izi ibikorwa vyayo. Abakristo abanyeshengero b'Isarudi kw'Imana izi ibikorwa vyabo. Mu bwa kabiri naho tubona kandi ngo mu byo Imana izi yababwiye ko isanzwe izi yuko bavugwa yuko ari bazima ariko mugabo ko yoyo isanzwe ibabona ko ari abapfuye. Abantu bazi ko Isarudi hari ishengero rizima, ishengero ryuzuye mpwemu yera, ritamba igisirimba, ricuraranga neza, baririmba neza, basigura neza, banakora n'ibikorwa, banashaka kumbura ibindi bitandukanye amashikanwa n'ibindi. Ariko mugabo Imana kuko ahanini Imana yoyo
iraba mu mutima, ikaraba uwo mutima uri kurayikorera ingene umeze, Imana yoyo yemeje yuko ngo ibabona ko ari abapfuye. Hanyuma rero Imana icababwira ngo umviriza rero, nimugire mube maso, mukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko nta bikorwa biriko biraboneka vyiza mugiye gusozera. Ibikorwa vyanyu ni bibi, nta bikorwa vyiza mufise, hamwe iherezo ryanyu ryobiri nyene koba kabaye, nta n'ibindi. None rero nimugire mube maso, mukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko bigenze gutyo hoho mudakomeje ibisigaye, ibikorwa vyanyu vyohava biba bibi, iherezo ryanyu ryoba ribi. Kandi bica vyumvikana ko Imana itagomba yuko bagira iherezo ribi, Imana yashaka yuko bagira iherezo ryiza. Rero babwira ngo nimukomeze ibisigaye bigira bipfe. Vyumvikana ngo hariho ibyamaze gupfa, hariho ibyo mwamaze gutakaza, hariho ibyamaze kononekara, hariho ingabire kumbure zamaze kuzima, naho hakiriho agaheyiheyi cyangwa se novuga ngo hakiriho akantu gato, ariko hariho ibintu byamaze kononekara, hariho ibintu byamaze gupfa. Namwe murabizi, naho abantu bababona bavuga ngo murahagaze bimeze neza, ariko mwebwe namwe burya murabizi, kuko umuntu niwe yisuzuma akimenya, akamenya ko ahagaze canke adahagaze. Rero namwe murazi ubwanyu uko mumeze, uko muvuga, uko mugenda, uko mwitwara, inyifato zanyu, ingeso zanyu, ingene mubana n'abandi, ingene muri abantu b'inzigo, ingene muri abantu b'urugwanyu, ingene muri abantu b'inkozi z'ibibi, ingene muri abantu bihorana, ingene muri abantu bimana, ingene muri abantu bafise ibintu byinshi byamaze gupfa, ugusenga kwazimye, umuhamagaro wazimye, ingabire zanyazwe, ibikorwa by'Imana no kuyubaha mu buryo butari bumwe, buryo butandukanye byapararanganye. Rero mve inama mbagira yemwe bisarode, nimugire mube maso, mukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko iruhande y'ibyamaze gupfa, niko bigomba kuvuga ngo iruhande y'ibyamaze gupfa hariho n'ibindi bigomba bipfe, ariko mugabo ntibyari bikwiye gupfa. Nimwireveye, nimwikangure, nimwibyukiranye, nimwishiture, nimuhaguruke, hanyuma mukomeze ibisigaye bigira bipfe. Yemwe shengero gisarudi, sinonezerwa nuko mugira iherezo ribi, kandi hariho ibikorwa mwakoze. Ntimukwiye guhomba ibikorwa mwakoze, ariko kugira ngo ntimubihombe, ikintu kimwe rudende rwadege co bafasha kudahomba ibyo mwakoze, nuko mwogira n'ingoga, mukaba maso, mugahaguruka, mukivyukiranya, mukishitura, kugira ngo mukomeze ibisigaye, kugira ngo muramire ibisigaye, kugira ngo muvuge ngo turanse ko byose bipfa, turanse ko byose bigenda uko, turanse ko byose byononekara, turanse kugira iherezo ryiza. Nico conyine cotuma bikunda, hakabaho ibyo murokora, hakabaho ibyo mukiza, hamwe mwokwemera mukagirane, mukabyuka, mugahaguruka, mukagira, mukaba maso, mugakomeza ibisigaye bigira bipfe. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo rero ngomba ngo duhave duca dusenga Imana. Rero wewe urabe mbega bimeze gute? Ubwo nawe nturi mu bantu bavugwa uko bahagaze, bazi ngo bimeze neza, ariko mugabo ugasanga baramaze gupfa, ugasanga baramaze kuba umupagani, ugasanga ibintu byaramaze gupararangana, ugasanga usigaye ukora ibintu binyuranye n'izina witwa mu ishengero, izina witwa mu bantu, izina abantu bakwita, ariko ugasanga nawe urazi neza ko hariho ibintu byari kwatse, byari gukuye ko. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyacu cyo nano majambo. Uravye neza rero mu majambo, mu vyiyumviro
bundabo mu ngendo mu nyifato ukuntu ubanye n'abandi ugusenga kwawe ugukorera Imana kwawe ivugabutumwa ryawe ibikorwa ukorera Imana imperezwa ibigira 10 n'ibindi mbega usanga by'ukuri bikiri bizima byose canke hari ivyamaze gupfa usanga hariho amaparti yamaze kubora yamaze guseseka mwinyo yamaze kononekara ugasanga kumbure hari hasigaye dukeya none rero ijambo ry'Imana rivuze ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye uramire ibisigaye urabe yuko wobikiza urabe ko wobicungura urabe yuko wogirane wobikomeza ibisigaye kugira ngo ntibibe bigipfuye. Imana yacu nidutabare bene data bakunze bakino kiganiro igitondo gishashe mbere ko twaba dusozera ngaha ku murongo wa 3 twabonye avuga ngo niwibuke rero ingene wakiye kandi wumvise uvyitondere wihane. Iyi ni processus yotuma umuntu ashika kugusubira novuga ngo kuramira gukiza gucungura gutabara ibisigaye bikiri bizima ntibibe bigipfuye. Iyi nzira rero umuntu akwiye kubicishamwo iyi nzira umuntu akwiye gucamwo ni inzira yuko umuntu ngo akwiye kwibuka ingene yakiriye hanyuma akibuka n'ingene yumvise yakiriye ubutumwa bwiza hanyuma agaca afata ingingo yo kwitondera ibyo yumvise igihe yakira ubutumwa bwiza. Imana yacu nidutabare hanyuma akihana. Kwihana rero niyo nzira yotuma umuntu aharigwa akemerwa n'Imana ibyari bigeze ku mfiro bigiye gupfa bigiye kononekara ntibibe bicononekara. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cacu cy'umusonero nano majambo tugomba dusenga Imana aho ugiye kwirigwa urabe wiyumvire mbega bimeze gute wewe nibizima byose canke hari ibyo umaze kunyagwa byamaze gupfa byamaze kononekara ni wasanga bihari uce usaba Imana imbabazi. Twabonye ngo wihane uce wemera wihane Imana ikugwize kw'imbabazi wemerwe nayo hanyuma ugendere mu kuri no mu kugororoka kw'ijambo ryayo. Nuko nano majambo mwese abayumvise Imana nyina amahoro ibaho umugisha. Dusenga Imana n'umuhigwe umuntu yemeye kuba maso yemeye kuvyuka kugira ngo arabe ko yorokora ibisigaye bitarapfa. Uyu muntu atemera ngo nibigombe bipfe byose kabaye uyu muntu n'umuhigwe kuko biracashoboka mu yandi majambo biracakunda yuko woramira ibisigaye nabyo byari byimirije gupfa. Mwami Yesu tugushimiye cyane ku bwano majambo twumvise tubwiye ngo tugire tube maso dukomeze ibisigaye nabyo byagira bipfe kuko ahandi ho ngo nta bikorwa dufise biriko birasozerwa neza imbere yawe. None rero umuntu yumvise kino kiganiro akaba asanze nawe hariho ibintu biriko birapfa byamaze gupfa mbere akabona yuko yarageze ku mfiro mu bijanye n'ubuzima rukitse mu bijanye n'ubuzima bw'ukwemera hanyuma akaba avuze ngo Mana mbabarira ngwiza ko imbabazi ndagomba gusubira kuba muzima ndagomba kubisigaye byo ndabirokora. Uyu muntu mugwize ko imbabazi umuhe kwemerwa nawe ibisigaye umushoboze gushishikara kuba maso kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe co muca mu ryahumye ukimutware n'ivyo yari yarakoze kibimunyage byose. Urakoze ibyo ugomba byose bishishikare kuba wirigwane n'abakunzi ba kino kiganiro wugurura inzira zose zugaye imitwaro bafise basengera ubabere inyishu babere umutabazi mu izina ryawe gera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye amen.